Guverinoma y'Ubwongereza uyu munsi kuwa gatatu yarahiriye gufasha Kenya kurwanya ihindagurika ry'ibihe, intagondwa mu karere no gutanga inkingo za COVID-19 muri Kenya no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mozambique Veronica Macano yabonanye na mugenzi we wa Portugal akaba n'intumwa y'Uburayi bwiyunze Augusto Santos Silva baganira uko ibintu byifashe mu ntara ya Cabo Delgado yibasiwe n'ibitero by'abajihadisite. Polisi muri Tunisia iracunga imihanda hitwa Etad Hamen, igice kigendwa cyane mu nkengero za Tunis. Yarashe ibyuka bijyana mu maso kandi ita abantu muri yombi. Ni nyuma y'amajoro ane y'ubushyamirane hagati ya polisi n'urubyiruko rw'ivumbuye. Abayobozi n'abasirikare ba ONU bari mu butumwa muri Mali bibutse abasirikare 4 b'Abanya-Côte d'Ivoire biciwe mu gitero mu majyaruguru y'igihugu. ONU yatakaje abasirikare 146 mu bushyamirane kuva ibohereje mu 2013. Niho hapfuye abasirikare b'amahoro benshi ku isi. We will not be in business anymore.